umugore w'agaciro abanza kuba umukobwa w'agaciro. Umukobwa w'agaciro niwe azova nk'umugore w'agaciro. Abagore iyo ibi bintu turavuga bavyigiye mu rugo barakomereka cyane, ariko iyo binjiye mu rugo babizi biroroha. Ni ukuvuga ko abakobwa bakora dukurikirana babishire ku mutima cyane, bamenye kristo abaha ubwenge, abahe kumwubaha, abahe aya makalite yose. Nukuri bagera mu rugo bizoba bimeze neza, azoba ari amahoro aramarana. Shalom bakunzi ba kino kiganiro ubutumwa bwiza kuri bose, nizera ko mumeze neza aho muri kandi mubandanya mukurikirana ibiganiro vyacu ku rubuga rwa YouTube. Niho kino kiganiro gisanzwe gica, ni ubutumwa bwiza kuri bose, niryo jambo bandika kuri YouTube. Jewe ni Marvin Lee arakaza, ndatumira abakozi b'Imana batandukanye kugira ngo badufashe ku biyago tuba twateguye, na cyane ko ari biyago vyubaka bigira ico bisigiye umuntu, na cyane ko hari ibiba bihindura imitima. Kuri uno munsi turi kumwe na Pasteur Prudent Ntibuberwa, niwe twasubiye kwikora ko nk'umutumire wacu muri kino kiganiro. Pasteur, turaguhaye ikaze cyane, karibu muri kino kiganiro c'uno munsi. Murakoze cyane Marvin, niteka kandi ni umunezero kuba hano kandi Imana ishimwe. Dushimira abadukurikirana buri gihe badahengeshanya kugenda kureba ibiganiro vyacu aho muri hose ku isi. Turabashimiye mu buryo bw'umwihariko. No munsi turafise ikiyago nifuza ko tuza gusangira na Pasteur Prudent Ntibuberwa. Ni ikiyago kigira kiti ibimenyetso biranga umugore w'agaciro. Umugore w'agaciro urashobora kuba ufise igicapo ubiha, ariko uno munsi turaza kumva umugore w'agaciro selon uko ijambo ry'Imana ribivuga. Pastor, nibihe bimenyetso biranga umugore w'agaciro? Murakoze cyane ku kibazo Marvin. Ikibazo gikomeye cyane, na cyane abakobwa canke abagore bakora baradukurikirana. Ni ijambo rikomeye kandi ni ijambo nkoramutima. Rero tudatevye reka turabe ijambo ry'Imana rivuga kucerekeye umugore w'agaciro canke une femme de valeur. Kubera ko ni kenshi dukunda kuvyihenda ko hari gihe twibwira tuti umugore yambara neza, umugore asa neza, umugore yambaye bazin riche, yambaye amabiju meza, afise coiffure trending igezweho, niwe mugore w'agaciro, niwe aba femme de valeur. Ariko si kujambo ry'Imana ritubwira. Ni kare turabe ikintu ca mbere ijambo ry'Imana rivuga kigaragaza umugore w'agaciro. Ikintu ca mbere tugisoma mu Migani 14 umurongo wa mbere. Proverbe 14 verset 1. Imigani 14 umurongo wa mbere havuga ngo umugore wese w'ubwenge yubaka urugo rwiwe, arik'uwigipfu ngo arusambuza amaboko yiwe ubwiwe. Icambere batweretse nk'ikimenyetso c'umugore w'agaciro ni umugore afise ubwenge. Tuvuze ubwenge rero tuba turavuga intelligence. Intelligence ni burya bwenge bwo mu ishuri umuntu ashobora kuronka akamenya ibiharuro ngo akaba atazi ukuntu bubaka urugo. Nico rero gikunda kutuvanga, kuko ushobora kuba warize amashuri ukaba ufise ubwenge, mugabo kugira urugo rwubakike si ubwenge bukora bwo mu ishuri, ahubwo ni ubwenge bw'Imana. Nico gituma rero ubona abantu baba barize amashuri menshi mugabo bikabananira ko bubaka, kubera ko ubwenge bwubaka si ubwenge bwo mu ishuri, ni ubwenge bw'Imana. Si ubwo muri physique. Oya, si physique, si chimie, si biologie canke ibindi byose. Oya, ni ubwenge bw'Imana. Nico gituma rero nyemba warize ubwenge waraburonse, l'intelligence urayifise, mugabo hakenewe iki rero? Hakenewe yuko ugira ubwenge bw'Imana. Ubwenge bwo mu ishuri uraburonka kubera ko wize Marvin, siko? Hama ubwenge bw'Imana nabwo uburonka buvuye. Uburonka buvuye mu kumenya Imana, mu kumenya Kristo, niho uronka ubwo bwenge bw'Imana. Rero ndakuraja abakobwa bose bakora dukurikirana n'abagore bose bakora dukurikirana bakubititse bagaseka ibihome byinshi, nkababwira ngo nimuhindure, nimwige kwijambo ry'Imana, nimwige kumenya Imana. Iyo mwamenye Imana niho muzokuramwo ubwenge bw'Imana. Ubwo bwenge bw'Imana nabwo buzobabasha kumenya uko mwitwara mu gihe c'ubukumi bwanyu, kandi no mu gihe muzoba mubaye abagore abafasha, muba abafasha beza babereye imbere y'Imana. Rero ikimenyetso ca mbere
sindamusiga kidashobora kubura ku mugore w'agaciro canke uwo bita ngo femme de valeur ni ubwenge bw'Imana. Yes. Icya kabiri reka ngire ko ako tukiri ngaho umuntu azomenya ko afise ubwenge bw'Imana gute, kuko hari n'abantu usanga kubwira ngo ni Madame Pasteur ahora yigisha mugabo nyuma y'igihe kanaka ukumva zirakacanye no kuvana bakavana. Ivyo nibibaho ku isi hose. Aho naho bisigura ko atabwenge uwo muntu yari afise kandi twaratumva avuga Imana. Ego ngaha bavuze ngo umugore w'ubwenge wewe arubaka. Mwani majambo ikintu cubaka n'ubwenge bw'Imana. Rero twese ntidushobora kumenya ko dufise ubwenge cyangwa tudafise ubwenge. Ubimenyera hewe? Ubimenyera rero mu buzima bwa misi yose. Iyo urinze usambura nuko atabwenge bw'Imana ufise, kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo arik'uwigipfu wewe ngo arusambuza amaboko y'ubwiwe. Mwani majambo ni ubwiwe agwisamburira, nta n'undi muntu amusambura. Rero reka mbwire abagore bakora dukurikirana bakunda kwirukana abadayimoni cyane. Ijambo ry'Imana rivuze saba abadayimoni basambura, ahubwo umugore atagira ubwenge ni wabwisamburira urugo rwiwe. Iyo ufise ubwenge bw'Imana abadayimoni baraza ariko ukabaresista, bakaguteramwo ivyiyumviro bipfuye biciye mu bagenzi bawe canke biciye mu bindi bintu bitandukanye, mu vyiyumviro vyawe bipfuye. Ariko ubwenge bw'Imana buza bukaguha ubwenge bw'Imana. Ubwenge bw'Imana nibyo sagesse de Dieu, nivyo bituma rero wubaka rukarama. Sinzi ko kurantaho rero birinze bisambuka ushobora kuvuga ngo wari ufise ubwenge bw'Imana, ahubwo ni ikimenyetso c'uko ukeneye ubwenge bw'Imana. Yego, aho ndahumva. Icya kabiri kubaha uhoraho. Kubaha uhoraho cyo tuja muri Proverbe 31:30, cyo tuja mu migani kandi ngaho nyene 31:30. Kubaha uhoraho nico cya kabiri nkeneye kuvuga. Havuga ngo akazuru gusa karahendana n'ubwiza bwo ku rukoba ntaco bumaze, ariko umugore yubaha uhoraho niwe ashimwa. Reka mvuge rero ngo ariko uwubaha umwami wacu Yesu Kristo niwe ashimwa. Su ufise design. Oya, su ufise amashape n'amakurbe n'amacurves ntumbaze, siko afise amaforme ameze ukuntu. Uyo siwe mugore w'icubahiro. Oya, akazuru gusa ngo karahendana. Abagabo bakora dukurikirana bakeneye kumenya ibimenyetso byo kumenya uko wotora umugore we muzobana. Reka hakurya yo kuraba amakurbe hari ibindi bintu bikenewe kumenyekana, ariko navyo ntibabisiga inyuma. Nico twita equilibre. Ntushobora gufatira gusa umuntu hanze. Ufashe hanze siho umuntu akonsoma Marvin. Kubisanzwe uzurabe ikinyobwa kiba gifise etikete iragufurapa kugira wegere. Mugabo ntuza kunywa etikete, unywa contenu ikiri indani. Siko kuvuza uja kunywa product iri indani, ntuza kunywa ikintu kiri inyuma. Ni kuvuga rero n'umuntu niko ameze. Forme y'umuntu ni ikintu kiza kukwatira, c'est très bien. Ni viza ko basa neza bagakayangana, ni vyiza. Ariko umuntu akwegereye ntazo konsoma ivyo biri inyuma. Umuntu akonsoma ivyo biri inyuma azobirambirwa. Nico gituma urabona abagabo bakunda kurondera abagore bo ku munsi, kuko abagore beza mugatari umugore azoshira mu rugo uranahuraga amave. Kubera iki? Umugore indani muri we nta kintu gihari afise yotanga mu rugo. Rero umugore w'agaciro ni umugore afise bagage indani, ni umugore afise amavaleur indani y'ukubaha Imana. Kubaha Imana rero nico bavuze cya kabiri gishobora gutuma wewe nk'umugore witwa umugore w'agaciro. Siko ni kuvuga iki? Ni kuvuga ngo tubaye muri generation umenga umugore w'agaciro ni umugore asohokera ahantu heza, ni umugore asa neza, akayangana, coiffure trendinga, impuzu zitrendinga, ibintu vyose umenga bigezweho abifise. Uwo cyaba umugore mwiza cyangwa umugore w'agaciro cyangwa une femme de valeur. Kumba agaciro k'umugore ikari ku mubiri, agaciro k'umugore kari indani mu mutima wiwe. Nico kintu dukwiye kubwira iyi generation, kwibwira ngo umugore yambara impuzu zizimvye, akora make-up izimvye, agendera mu modoka izimvye, arenganya umva moto, yisiga amavuta azimvye, asohokera ahantu hazimvye, uwo si uwo mugore w'agaciro.
ako navyo ngira si bibi. Umugore w'agaciro ni umugore afise ubwenge bw'Imana, afise imico yo kubaha Imana. Rero ivyo ubibayemo mugabo wamaze kwakira ibi vya mbere nta kibazo. Shaka rero uronka imodoka inzimvye, shaka uje muri ivyo bintu mugabo banza kwanza wakire agaciro nyako k'umugore w'Imana. Reko wamaze wakire ama vertu d'une femme de valeur, abwiza kuba afise mu mutima wiwe. Wanashaka reka ndaguhaka, reka ndakubwira akantu kamwe Marve. Umugore w'agaciro amaze gushira umutima cyane kuri iyi mico yo mu mutima wiwe. Hari n'ibintu adataka umwanya cyane. Burya guta umwanya munini cyane muri coiffure hariho akabaza. Burya guta umwanya cyane wigira neza cyane hanze ni ukubera ko quelque part urakeneye gufrapa abantu, urakeneye kwereka abantu hanze gusoma indani. Mugabo abagabo baragucekinga, abagabo barakwegera bakagupima bakaraba kugira umuntu azingurura igitabo. Wala. Ico gituma mama wibaza ngo mbega umugabo ko atambwira ngo azondongora. Yaramaze kukunywa, yarakuriye byaraheze, yaramaze kumenya ce que tu vaux. Urantawe yaramaze kubona ati je nkeneye umuntu dusohokana n'uyu, nkeneye umuntu wo kuryamana gusa n'uyu, mugabo nkeneye umuntu yubaka urugo, uyu ntarimwo. Abakobwa rero bavyumva bakora dukurikira, abagore bavyumva bakora dukurikira. Dukuvuga umugabo ivy'umubiri nivyo arabikunda, ego nivyo isige, ego sa neza, mugabo tureke guma dukayangana kandi tutagira ikintu muri twebwe dutanga. Tureke guma twihutira canke twikoncentra canke twitwararika cane gusiga amavuta uyu mubiri wacu nguse neza ukayangane akabiri karemvye kandi umutima wawe utaremvye, kandi umutima wawe utarimwo bwa bwiza, utarimwo bwa bwenge, utarimwo kwa kubaha Imana. Ndashaka batahure neza, abivuze neza. Hariho ibitangura ivyo byose kuba wosa neza wogira ikisi bibi, mugabo hatangura iki hagakurikira iki. Yes. Ego. Ica gatatu ni icahe? Mwatubwiye ibintu bine, tugeze ku ca kabiri. Ica gatatu, umugore w'agaciro canke une femme de valeur ni umugore avuga ibiroranye. Turabe muri Proverbe 31:26, imigani 31:26 havuga gute ngo iyo ateranuye akanwa kiwe avuga ivy'ubwenge, icagezwe c'ineza kiri ku rurimi rwiwe. Iki ni ikintu gikomeye cyane ku bakobwa no ku bagore, akanwa kabo. Umugore w'agaciro cyangwa umukobwa w'agaciro, umukobwa avuga ibiroranye, kuko urusaku ntirubereye umugore w'agaciro. Abantu benshi, amagroupe menshi y'abagore cyangwa y'abakobwa usanga bibereye muri gossip. Ariko tukiri ngaho nyene, ubushakashatsi bwerekana ko abakobwa n'abadamu bavuga amajambo menshi cyane gusumba abagabo. None ntumva ko biri easy ko muri ayo menshi tuvuga naka kuntu byagenze ryari? Nyamba bafise iyo ngabire nziza yo kugira amajambo menshi, ahubwo nibagwiza amajambo meza. Ijambo ry'Imana ryababwiye ngo banume, ryababwiye ngo ahubwo iyo nguye ateranuye akanwa kiwe avuga ibiroranye, avuga ivy'ubwenge. Mugabo rero Marvin, ijambo ry'Imana riravuga ngo ibibogaboga mu mutima nivyo akanwa kagira iki kavuga. Nico gituma twatanguye kuri umugore w'ubwenge. Udafise ubwenge ntushobora gusohora amajambo y'ubwenge, kuko ubwenge buva mu mutima, akanwa kavuga ibiri mu mutima. Iyo rero mu mutima wahuzuye amatiku, akanwa kayo kavuga iki? Amatiku. Iyo umutima wawe wamawuzuye abantu, wamawuzuye gusa ibintu by'abantu, jalousie, tusa, akanwa kamwe kariko karagira iki karasonera kugira umenye umukobwa cyangwa umugore uzogira umugenzi. Umviriza ibinavuga. Umugore yama ariko aravuga abandi bantu, umugore yama ariko aravuga ibindi bintu, kandi n'ikimenyetso cyuko burya umugore aguma kuvuga abandi bantu, nawe we yidahari arakuvuga. Sana. Umva aragupagasa. Icyo ni ikimenyetso kibi, uwo muntu ukumuhunga kure. Kugira ubone umugore w'agaciro n'umuntu asora amajambo y'ukuri, ni wa mugore ushobora kwegera ukabwira uti jewe uri umugore mugenzi wawe, ukamubwira uti je ndafise ikibazo n'umugabo wanje, je umugabo wanje meze gutya na gutya na gutya. Ukumva umugore arakubwiye ati vy'ukuri sha, umugore ni nk'inkingi y'urugo, umugore sengera umugabo wawe, itware gutya, gira ingeso nziza, reka gushika umutuka,
reka gushika umugira gutya, gira strategie gutya na gutya, senga gutya, musengere bizohera, gira gutya. Mugabo harundi bagore b'ibipfu acha kubwira tumviriza, ahubwo je naramubonanye kandi kagore ryari, nkuvuga waje kubwira ibibazo afise, wowe mwongeremwe ibindi. Urumva? So kubera iki? Kubera ko umugore n'umugore w'igipfu, mu mutima we hari ubupfu, agusohoreye iki? Ubupfu. Rero umugore w'agaciro cyangwa umugore, une femme de valeur, n'umugore avuga ibiroranye, avuga ivy'ubwenge. Ego. Hariho umuntu yahuye n'umuntu ajambwira ati unisa umeze neza, yajya jendi madamu wanaka ngo ya madamu we nabonye si wewe, ngo uwa nabonye yari yirabura bari kumwe. Nawe yari umudamu mugenzi we, nibaza ko nimba umuntu aja kuganyira urumva nta mpamvu yo kuvuga ngo nabonye yari yirabura. Urusaku nico gituma ijambo ry'Imana tubwira ngo umugore w'agaciro n'umugore afise avuga amajambo y'ubwenge, kubera ko urusaku rurashobora gusambura rwonyine. Yego, urusaku rwonyine rurashobora gusambura urugo rugasambura. Hangira rusambura ibiregarega. Yego, urumva ntumva deja ko uwo mugore abaregarega, umva deja kuko umuntu hajya akunda kumva urusaku nawe ari umunyarusaku. Rero no kuvuga bakubwira urusaku nawe urukunda ruragira efe muri wewe. Donc yego. Ica kane kumbure. Reka ica kane ari ikintu kandi gikomeye cyane mu buzima bw'umugore. Umugore w'agaciro ni umugore akoresha ayiwe maboko. C'est une femme travailleuse, akora. Adasleyinga. Oya, adasleyinga. Reka tubisome Migani aho nyene 31 ku murongo w'10. Umugore aroranye ninde yomuronka, kuko ari ubw'igiciro kurusha utubuyenge twitwa marijani. Nukuvuga n'amaperle rare, nukuvuga umugore aroranye ngo asumba agaciro les perles rares, n'umugore kabisa w'agaciro, siko? Rero nukuvuga ngo baca bavuga ngo ku murongo wa 13 baca bavuga ngo arondera ubwoya bw'intama n'ipampa, akoresha ayiwe maboko umutima ukunze. Umugore akoresha amaboko yiwe kandi atakwidoga. Nukuvuga iki? Dufise generation y'abagore cyangwa y'abakobwa bakeneye kugira iki? Bakeneye kurya ibintu biboroheye, bakeneye kugira iki? Kwicara ubuzima bworoshe, easiness. Nta buzima bworoshe bubaho. Ikintu cyose hajya uronse kiba gifise agaciro. Umugabo arashobora kuguha ibintu, akaguha ibintu, mugabo irafise agaciro behind. Umubiri wawe tu azowugira iki? Azofungura ivy'agaciro muri wewe, yakuhendesheje gusa ubuhuzu, yaguhendesheje ngo imodoka, ngo inzu, ngo iki. Ariko ka gaciro twavuga rero k'abagore usangura kadandaje kubw'ibintu bitagira agaciro, kuko duhejeje gusoma hejuru ngo umugore aroranye, umugore w'agaciro ngo asumba agaciro les perles rares, afise une valeur itovugwa. Rero ubwo aho gaciro ngacu usanga ugatakaje kubera gusanga iki ngo amavuta. Urumvaga Marvin? So ni kuvuga ko rero kubera iki uyu munsi kubera champagne, voilà, kubera gusohokera ahantu hazimvye, kubera amafoto ya Instagram. Alors ni byiza ko tubivuga, no kuvuga phénomène ya Slay Queens yaje kubera iki. Ndika dusome mwumvirize 27 aho ku murongo kuri 27, no kuvuga nta kintu gishasha mwisi cyane. No kuvuga ibihari no musi vyamyeho kuva kera. Ku 27 bavuga ngo agendeza ingeso zabo mu rugo rwiwe, ngo kandi ntajya ivyo kurya vy'ukwamikara. Umvise? Ntajya ivyo kurya vy'ukwamikara. Mwandi majambo, uyu mugore nta paresse afise. Kwamikara uravyumva, no kuvuga umwamikazi araho bamwe bagaburira bamuha vyose. Naho rero havuye iyo phénomène y'iki y'abaslay queens, n'abantu badakeneye kurya igiki ibivuye nabo mu yashu yabo, n'abantu badakeneye kurya ibintu bibagoye, n'abantu bakeneye ibintu biri facile. Dakeneye kubwira abakobwa bakora dukurikira, gukoresha amaboko yawe nivyo Imana yavuze ko izohezagira. Ntiyavuze ko Imana yavuze ko izohezagira ibikorwa by'ibitsina byacu. Imana yavuze ko izohezagira ibikorwa by'amaboko yacu. Ni kuvuga mu yandi majambo, ikintu cyose udakoresheje amaboko yawe ngo Imana igihezagira ntigishobora kugutungisha. Nico gituma umukobwa adandaza umubiri wiwe ashobora kuronka imodoka nziza,
ariko ata security afise mu mutima wiwe, ashobora kurara mu nzu nziza yaronse kubera kudandaza umubiri wiwe, mugabo iyo nzu akayigogwegwamwo, akabongeka akamwica, depression ikamwica, kandi aba mu nzu nziza Marvin, kandi afise imodoka nziza, by'ibindi byose yifuza arabifise, mugabo umutima wiwe nta mahoro ufise, yirirwa ararira amajoro yose. Rero abakobwa iyo tubibabwiye ibi bintu baca bavuga ngo reka ntaje nzovyirabira, reka turabibabwira kugira ngo wa mugore w'ubwenge ntarinda guseka ibihome byinshi kugira amenye igikwiriye, kugira ngo bimenye ko ariko bigenda. Ni ukuvuga ko rero bige gukoresha amaboko yabo. Umugore w'agaciro ni umugore akora. Abagore aho bari hose, amadepartement yose bakoramwo, ubuzi bwose barimwo, ni bakore hama baronke le fruit, bafungure le fruit y'ibikorwa vyabo, apana yuko baganya amafavero ku bose barinze kuryamana nabo. Wapi? Kuko ivyo ntibizobaha amahoro mu mitima yabo, ariko biraryoshe, ni icubahiro kuri bo mu gihe bafunguye bivuye mu maboko yabo. Rero ni ukuvuga ko aha muri verse ya nyuma ivuga ngo aragahabwa ibiva mu maboko yiwe, kandi ibikorwa vyiwe nibimushire hejuru. Ndabifurije abakobwa bakora atumviriza n'abagore bakora atumviriza ko Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko yabo ku buryo batakenera kujya ibivuye muri kompromis, ku buryo badafungura ibintu bivuye mu kwidandaza, ku buryo badafungura ibintu bivuye mu kudandaza agaciro kabo. Yego. Yes. None nibyo yarashobora kuba ari umuntu atwumvise nk'uko uri kurabivuga, kandi amaze kuba ari aho hantu. Aho hantu bakora iki ngo bahave? Kugira bave muri aha hantu nk'abamaze kubigwamo, nta kindi ijambo ry'Imana dusaba no guhindukira. Haracariho ivyizigiro mu gihe umuntu atarapfa, haracariho ivyizigiro vyo guhindukira, kwihana. Nico gituma iri jambo tuko turarivuga, no kugira ngo bamenye umugore w'agaciro. Ibimenyetso byose twavuze ushobora kubironka udafise Kristo mu buzima bwawe. Abantu bose akabongekisha kubera ko bari muri ivyo bintu, mugabo barushe, baremerewe, imitima yabo irimwo akabonge, imitima yabo irushe, iremerewe. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe. Yesu yahuye n'umugore yari umusileyi, yari afise ngo abagabo nyamari 4 nyamari 5, umwe wo musamariyakazi. Yesu aramubwira ati iyo uzi umuntu agusabye amazi nawe wari kumusaba ahubwo akaguha amazi amara inyota. Ni ukuvuga Yesu niwe yazanye amazi amara inyota. Ariko aravuga iki? Ariko aravuga mpemu w'Imana abantu bazoronka ngo imbizi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda abazokwizera bose. Rero ni ukuvuga ngo uwo mugore kandi yarizeye ijambo Yesu yavuze, kandi uwo mugore ubuzima bwe bwarahindutse. Bisigura ngo nawe uri kuradukurikirana waguye muri uwo mutego, ufise 2 3 bana abagabo, nawe utari sure, wamaze gutakara, utari sure y'ivyo urimwo. Yesu aragukunda, kandi garuka kuri Kristo. Kristo ni wonyine ashobora kugwaza, ni wo mugabo wonyine ashobora guhaza umutima wawe, ni wo mugabo wonyine ashobora kugira ikigukiza ubugingo bwawe. Umwakire, wakire igikorwa yakoze ku musaraba ku bwawe. Yarapfuye kandi yapfuye azira ibijya vyaha nyene wiri gurakora, ajya makosa wiri gurakora, niyo yatumye apfa ku musaraba. So ikibazo, Yesu ndagucira urubanza uyu munsi. Yesu aragukunda kandi yaragufiriye. Hama abandi nabo bataragwa muri ivyo bintu canke bakibitangurira, bari ku muryango, bahindure mind, bahindure ubwenge, bamenye yuko ivyo bariko barajamwe ntibibozo batungisha, n'ububeshi. Umugisha w'uhoraho ni utungisha, umugisha wa Kristo ni utungisha. Ibintu Imana itakubwiye gukora sivyo bishobora gutungisha. Naberetse uburorero bwinshi, ushobora kubikora ukaronka amahera, ukaronka impuzu nziza, ukaronka imodoka nziza, ukaronka inzu nziza. Mu ikimenyetso cyo kutigeze utunga nuko umutima wawe wamurimo akabonge, nuko umutima wawe wamurimo depression. None gute uvuga ngo uratunze kandi uri deprime, ugwara ibihere bidahera kubera ari depression. Amavuta azimvye urayafise, mugabo ntuca mu maso. Kubera iki? Umutima unezerewe niwo utuma mu maso haca. Umutima urimwe amahoro, umutima unezerewe niwo uza gutuma n'umubiri uza kumera neza. Make up yacu ya mbere iva mu mutima. Ugasanga umusuru umuntu yimereye bien, ameze neza kubera umutima umeze neza, uri en bonne santé. Ora kubita make up mu mutima ubabaye, umenga ntizifata ni fresher. Nturi nasura muri wo kufisi fresher. Kubera urarushe, uruhijwe n'ibyaha byinshi, uruhijwe n'imagafe menshi, uruhijwe
n'ibisanga vyinshi. Rero garuka kuri Yesu, wowe kuratumviriza, come on to Jesus. Garuka kuri Kristo kugira Kristo aguhindura umugore w'agaciro, aguhindura umukobwa w'agaciro. By the way, umugore w'agaciro abanza kuba umukobwa w'agaciro. Umukobwa w'agaciro niwe azova nk'umugore w'agaciro. Abagore iyo ibi bintu turavuga bavyigiye mu rugo barakomereka cyane, ariko iyo binjiye mu rugo babizi biroroha. Ni kuvuga kuri abakobwa bakora dukurikirana babishire ku mutima cyane, bamenye Kristo abaha ubwenge, abahe kumwubaha, abahe aya makalite yose. Nukuri bagera mu rugo bizoba bimeze neza, zo bara amahoro aramarana. Mbega umugabo mu kurangiza nta ruhara yoba afise mu gufasha uwo bubakanye mu gihe babona ko hari ico ahagije muri ivyo bintu byose tuvuze? Umugabo rero uruhara rwiwe jya mu gimari bivuga ngo umugabo niwe mutwe. Umugabo rero nyamba ari wo mutwe bisigura ngo abwiza gufasha umugore wiwe mu kumwereka bino bintu duhejeje kuvuga. Ano majambo duhejeje gusoma nivyo akuriye kwigisha umugore wiwe. Ni kuvuga ko umugore mu gihe umugabo we ahagaze neza akabona yuko umugore we afise ibibazo, umugabo reka guhunga, reka kwirigura arara 3h 4h du matin kandi warubatse inzu. We warubatse inzu hama ntuhiraremwe, nta sansa bifise. Oya, ahubwo fata umwanya umugore wawe umwicarike, umwigishe, umuganirize. Umugore w'agaciro yitwara gutyo, umugore w'agaciro ameze uko. Abagabo bareke gufuya, abagabo bareke kwirukanga. Abagabo nyabagabo ntibiruka, ntibahunga. Abagabo nyabagabo barastandinga, bagahagararira urugo, kuko Imana ni responsabilité yaduhaye. Abagabo bose bataye urugo, Imana izo bibabaza kuko bizokwimpacta n'abana babo. Abana bavukire mu bibazo batigeze bamenya aho vyavuye. Rero umugabo n'umutwe w'urugo niwe responsable wa mbere. Peu importe amafuta umugore yokora, responsable wa mbere ni umugabo. Bahagarare, bafashe, bafate ukuboko abagore babo, babigishe, abasengere, babane nabo muri vyose. Yego. Reka ndabashimire Pastor. Murakoze cyane kuri ayo majambo, kandi nibaza ko mugerageje kuvuga ku bigeme, ku bafasoni, mbere no ku bagabo nabo ukuntu bofasha mu rugo rwabo. Reka tubashimire kuri kano kanya mwadutije, twizere ko n'ikindi gihe muzodufasha nitwabitura. Murakoze cyane, turahari ku bwanyu. Reka nshimire umuntu wese yakurikiranye kino kiganiro, wakoze kudukurikirana, wakoze kudutega yompi. Twizere ko hari ico usigaranye muri bino bintu byose duhejeje kuyaga.